Hello bête femme, j'espère que vous allez très bien. Natwe tumeze neza, ni Liza Carla agira neza kuri micro. Mumenyereye ikiganiro ca Karababa, ngabo no muri GB mwaranyakire kandi merci beaucoup. Abakunzi ba Gasonga Bugari mashaka kwa muko muribaza Bernice ari hehe ko atari hari ko tari kumwe. Yaje kumva zitamuvuyeko. Yagwaye mugabo muramusengera nirwa rukundo nyene azogaruka vuba. Ego hama uyu munsi nca kiganiro nyine mumenyereye Gasonga Bugari, dufise mu invité adasanzwe baroza mu journaliste bakagenza karaoke ari ibintu byinshi cyane gose, ariko katuma umwanya atwidondore abibwire uwo ariwe. Karibu cyane. Murakoze, nitwa Alain Nova Irambona. Ego uvuze ngisha ibintu byinshi cyane jewe ku makuru mengo ni byinshi cyane. Ego ni multidimensionnel. Hanyuma abazi iryo zina Alain Nova Irambona ubwa mbere ni nacyo gitwara umwanya munini bambonamo umumenyesha makuru. Umumenyesha makuru kuva imyaka yarenze 15 umva iryo zina umumenyesha makuru ku radio byarakozwe naho twarakoze yarakoze no kuzina ku yindi bimenyesha makuru yaba byo kumhengagurukana bumenyi cyane n'ahandi. Hanyuma nabavugije kandi ndamenyekana nk'umuntu ari muri muziki kugira tuyishikire muri promotion yayo kuyimenyekanisha no kuyikundisha abantu. Aho ndabonekamwo kuko ngwe kushaka kumenyesha makuru ahanini cyane urugamba rwa mbere twatanguye kuri cyo gihe nabo twari kumwe iyo generation. Landry Mugisha excellent nimubona, ba Miskeata, ba Boaz ntacyo nayigize, ba Kakaraja, n'abandi nza ba Charles Nshimiye, ba Christian Sabye, abantu benshi babayeho bagerageza kugira ngo ino muziki yacu cyane bino mico nakaranga hanini hari biratugoriye tuvuze imico nakaranga cyane tuvuze ibihinga mvabwenge abantu cyane bumva umuziki mugabo harimo na za cinema nazo twazishikira, harimo bari gukora ibyo gucapa unabura bashigikira ingabano zitandukanye, hariho abagira slam, abagira poesie, abagira literature. Nibuka muri 2011 niho natanga ikiganiro ca mbere cyo gupromotinga slam mu Burundi. Ikiganiro cyitwa Slam Kino Rani. Ari kumwe n'witwa Michael Pele. Mu nyuma n'abandi barakibamwo mbere mu nyuma ndaforoma n'abandi abo baslameur nyene batangura kuza ari bo bavuga ivy'iwabo. Jewe kubera nabona amabanga yanayandi adatuma mbo muslameri ngumamwo mugabo twaragize amanama menshi, twatugiye ama activité menshi zaba mu bibanza bitandukanye. Ndibuka icyo gihe narategura buri kwezi cyangwa inyuma y'amezi abiri tugategura ingene hoba abaslameri bahura. Ibyo rero kanshi nabikora ku buryo bw'iwanje. Nibuka ego mugabo rero nta mwanya mwe nabihaye nabironkeye gusa je kuna n'ibititire w'iyo emission navuga nti aba bantu twama turi kumwe le dimanche na mardi mu ijoro baronka ahantu baza barahura bavuganira. Rero irya village marketing hari bwabeho hari hacitwa agence Buragana. Nibuka ko umuntu hazafata salle ugatanga 50,000 bagaca bayigutiza 50,000 par jour. Ego par soirée. Hanyuma mugaca muna konsoma ibyaho. Ndibuka ko kugira biryohe slam hari bwagira imizi myinshi twaca twifatanya n'abanyamuziki. Ugasanga abaslamere baraza bagira iby'iwabo, public ntiraba nini ngo ibihurumbire mugabo nkaca mpamagara Mukombozi canke hamagara Merisan canke Khalijo canke Satbi canke wari wese ndonse hafi bakaza kugira ngo niburi dufume twogera kwiyo muziki niyo popularité yabo ubabumva ko bafise kwega abantu n'abaslameri gaje. Rero birampimbara cyifuzo n'indoto yanje nifise no kuvuga ko abaslameri
bogira nabo ibikorwa ngarukamwaka baba bashikiriza bivuye mu buhinga bwabo. Narashobora kugira ibibakekwe ndaronka umugenzi yitwa Thibaut Adonatu yaba hariya mu gihugu cya Benin, araza ino nawe usanga arakunda Islam, tanga turayaga cyangwa muraraba ingene hazobaho federation ya Islam. Ico gihe hari amaze kubiterambere, hariho ama club yatanga kuvuka nizo zavutse mu mashuri. Nibuka ko 2012 naho ranja muri lycée igenda kuraba club yari yahavutse ya Islam. Niho niza twetwe kandi bacari. No biracariho. Igero yavutse kw'icyo gihe ubutaruzi iyo byaje biva. Hariyo bitwa ba Marlène, hariyo bitwa ba La Douce, razikara bigeme gusa, hariyo bitwa ba Nicolas Juive, hariyo bitwa abo nibo nkibuka. Na mu Bukeye iyo club yarigize kuva n'Igitega, iravuka, umuntu yarashatse no kwivuka na za Ngozi hose no mu Cibitoke, lycée Cibitoke. Rero hariho abitagiye birashika mugabe ico gihe warumva ko gwaruka rufise akayabagu gushaka gutangurana n'ico kintu gishasha. Ubu rero kiryoshe nuko iyo federation yo kucuhuza abasilamere Centre Jeune haravuka club yo kuri CCF irabandanya, n'izindi ziravuka mbe no ku mayandi mashure y'Ibujumbura, haratanga kubana amahiganwa ya Islam bagatanga ubushimwe bwiza. Abo bose ndabakengurukiye. Ikiryoshe rero nuko mengo ni 2017 cyangwa n'umunani niho habaye festival ya mbere ya Islam, Vuga Festival. Vuga Festival n'ubirabandanya. Ubu rero mbere Islam yakina byara association Jewe Islam ibona kiri kirashira ku murongo ibikorwa bitandukanye byabo bahinga mvabwenge bakoresha ibyiyumviro byo kwandika no kwivuga. Mugabo nkanegura yuko bikiba cyane mu Gifaransa gusumba ko byiba mu zindi ndimi, mu Kirundi cyangwa Igiswahili. Ibyo rero nuguhinyanyura bizoza buke buke, mugabo biraryosha. Aho rero nabuze nti ni byinshi rero, nabuze tugiye turafata kimwe kimwe cyofata umwanya wacu. Aho nabuze kandi ko ndanaboneka kandi nk'umu evenementiel, aboneka mu bintu byo gutegura ibiteramo cyangwa imanza ntonto cyangwa nini yaba ari nga soirée de gala, birashoboka araka anniversaire, akamita nchiri abantu bashatse guhurira ahantu bagasangira, tategura n'ayandi ma evenement makomeye. Ndi muri mugwi munini witwa Rusizi Limited, utegura icyo bita Cibitoke Summer Time, benshi bita Nyamacoma. Buri ku munani iyo programme barayizi ko bateza kuja kwindogondo kurya inyama mpaka baziterane. We nturaza na rimwe ndaza nahatse umugabo ariko nzoza. Best of 257 this summer ije 2024 ntimusibe ntimubahombe kuko twe tuvuga tuti hakutaza woza kandi hakutaga inyama wozike abakora bandi n'abafise ama allergique ku nyama cyo genda gute. Aho hari ikindi kintu kiri saucisson, haba hariho ibintu byinshi, amapule no pole n'inyama nyene, haba hari usanga ama brochette adakunda impene akaca kundi oya tafise ni fi specialité zo muri Iraki dogodogo atahandi tuzisanga bita ibijori. Ibijori joli ni bijori birijori nibyo kiri ngaho uvuka mu Cibitoke. Ego ahandi mvuye kuremuko. Ejo sinzi umuntu twari kumwe ahantu aracishamo akajambo Nyamakarabo. Nyamakarabo n'umutumba ufatanye n'umutumba je navukiyeko witwa Kagurutsi. Rero ugiye mu Rugombo gaca ufata ibarabara yinjira mu Rwanda no muri Kongo uciye ku Ruhwa, kuri douane yo ku Ruhwa. Utangura rero uvuye muri Rugombo gato utangura imisozi imitumba ya za Cyamakombe, Kabandanya, za Rubirizi, ugaca ubandanya ukagenda ugashika kure utangura za Nyamakarabo rero na Nyempundu, hama Kagurutsi, hama Ngoma, hama Nyamihana, hama ugafata komine Mabayi ku ruhande hama ugaca za Bukinanyana, za Ndora, ugaca werekeza no ku Kibira no kugashaka Kaina Mujandi. Apana gasaka na Mujandi, akagezi Kaina Mujandi kari mu Kibira. Nyamujandi n'uwundi muntu atavugwa cyane muri kahise ku Burundi, mugabo afise icyo yamaze abantu
bakurikanye kahise bavuga ego mugabo rero gwaruka nk'utamenya cyane ntiyavuzwe cyane nkuko twavuze za Ina Runyonga n'abandi basamandare mugabo namujandi n'umuntu yarabayeho wese n'umugani iyo ni nkuru y'ukuri yarabayeho ngaho zandora rero novuga nti ntago baravuga byinshi mugabo rero bikuru umuntu yovuga Alain Nova mu journaliste Alain Nova mu événementiel Alain Nova umugenzi muririmbyi rimwe ndakunda cyane umuziki nawutanguye hakiri kare nabitanguriye kwishengero hanyuma nkiri mutoyi Sabbath School yari sabato no kuvuga Adventiste ego urumva je ndi Adventiste umusi w'indwi mwumva ni kwa gatandatu no gusenga gose ego peu importe uko umuntu ashaka ko afise posture ziwe hari abantu bemera ibintu evenement nayo itegura cyo genda gute par exemple non evenement sakazi oya kuko abandi tuzi ba Adventiste même le samedi nta kindi gikorwa kwemera tugushira ku meza ukaraba mbega ukwemera kuraza gutuma umukato uboneka umuryango beho canke bigende gute agwe rero uruwa mbere numvise none ni hariho abadventiste baba bakora muri Bralud sinzi bo barabandanye bakora none woreka gukora hariya ngo ni kubera ko hari n'abakora déjà dimanche même les catholiques canke abandi ego rero nibagaza kwemera ko umuntu ushira ku munzane ukaraba ivyunguka mbaye wa musore rero nabitanguye nkiri muto hanyuma ndabikurikiza no muri internat muri 94 niga mu yindwi kuri lycée Marata mu Kivoka ndatangura no kwiga mbere guitare mu bakirambabaza ndagiheba ndaja koronda piano mugabo ncisuke twari benshi bon ko guitare zo hana abanyeshuri baba babifise kuko twiga muri école sous convention adventiste hariho umwanya wasanga uritegekanirijwe ibintu bitari iby'inguvu nka samedi cyarazira kona gufata uriko uranamesura n'amasocks oya ni bibi kuri sabati tangura vendredi 18h tukaba twinjiye isengero muri chapelle tugatangura isabato hama tukaza kufungura hama vendredi soir hana etude yari ihari yabari rigala mugasho abaja gusenga bagasenga anga hama samedi mu gitondo isaha zibiri aho ni isengero kava yo saa sita hama ngaca mutaha saa sita na nusu icyo gihe twari tukideke tugifashwe neza udufi twari tukiboneka icyo bita amafi byari byahuye n'intuzeye burya amagume ngataguhitegera guhitaniza hari bimwe twatombora kubera amagume kuko icyo gihe hari mu gihe cy'intambara iheze ndada yamaze gupfa kugira ngo hari ibintu byashigenerwa abari nk'amakambi y'impunzi hari amafi twahita ngo Norway mugabo nageze gutahura yuko hubwo yava muri Norvege yanditse ko Norway mu cyongereza twe twayita Norway ni nkuko ushaka gusanga hari ayandi mazina twita tuvuga bivanye n'ibyo dusanze byanditswe ko kera ibintu bavuga ngo imanama ngo tugiye imanama alors que hari hano ngo ugiye ngo baguha mwatonda umurongo bakavuga ati number 1 number 2 tusa rero bavuga ati ngo tugiye imanama neza cyane sibyo gusa hari n'ibindi bintu tugenda dufata kubera ko byavanagiye nk'ubu hari ibirato bava ngo igudire mugabo igudire si igudire uko ahubwo byari ibirato byari byasohotse mu mpera z'umwaka bica biza byanditse ko makarato ngo good year ni umwaka mwiza mushasha rero abantu babikwegeye bavuga ati iyo ni igudire hama icyo kintu cy'igudire ngibirato by'igudire birabandanya n'ibindi akora je no muri kaminuza nize Kirundi nize indimi n'amayagwa y'ikinyafrika langue littérature africaine hariho rero ibintu byinshi usanga umuntu aguma yegeranya usanga mu by'ukuri byagiye bivomwa mu rurimi fura kanaka hama tukaca dufatanya kuko biremewe ko tuvoma niyo mpamvu nk'izi ndimi zisa icyo bita langue bantu ushobora gusanga hari ikintu
duhurirako mu Kiswahili mu Lingala mu Kinyarwanda ikirundi coco n'ikinyarwanda ni bimwe hanyuma ugasanga mu Kigonsa canke mu kizindi ndimi zitandukanye Gonsa mu bisanzwe n'ururimi kavukire rwa Mandela muri South Africa nago rurafise na Zulu birafise utuntu usanga tugenda duhurirako nuko rero bimeze yego Alanova uturakuzi ko abaye n'umwigisha ego nabaye mwigisha Asha warankurikiranye cyane rwose igihe cyakutumva mu bwigisha urahebengwa kugira ngo ugende kuba umujournaliste ufate iyindi carrière jewe ubundi bwo journalisme nangiyemo narayikunda muga mu by'ukuri sinari bwabone neza aho nshobora guca kugenda yinjiremo hanyuma gusa namwe ndi umuntu rimwe telefona no mu biganiro mu by'amadedikasi hajya ni ari nzira hari n'abantu nanje mu nyuma abagiye baratelefona mu biganiro by'iwanje nagenda bakwega hari n'abantu benshi bagiye bakunda no mwuga kubera ko babidukuyeko cyane natwe twabikuye ku bandi bon nka Edison ndayahoze no mwana neza ukuboko aravuga ati bigenda nuku ribuka hari n'abandi bariko bahari uyo niwe mvuze wenyine mugabo hareho gakora muri radio mu Rwanda yitwa Carl Miss sawa gusa novuga ko hariho witwa Alain Tanguy icyo gihe naramukoze arakamirika hari witwa Yera Regine yarakamiritse mu nyuma aza gukora ibindi yaramaze igihe akora muri Jimbere hariho ni benshi ndibuka hari n'abandi baza bakeneye plateforme Ami Pro yari umuslameur kugira ashike kuri micro yatanguye aza nk'umuslameur akaza muri cyo kiganiro cyane ca slam mugabo aravuga ko afise passion ya journalisme bamisha miracle ugasanga ukabona ko bafise passion ya journalisme rero icyo gihe Ami Pro ndibuka yari yaramaze kuvuga nyamara je ndashaka nanje kuraba ko no develop no talent yarakiga kuri Kibenga Wisdom School niba ni hands Hajije ishure rero yarabisabye mugabo mwanya ntari bwa bironkera ruhusha kuko nako muri Radio Culture hari hinzego urinda kucishamwo gisabo nibwo rero acaronka platforme ya Radio Télé Renaissance aca aratangura araronse aho yinjirira atangwa nk'umu invité mu nyuma birateba arateza imbere ringabirano yiwe iravuka araca rero nta mbindi munyamakuru yakoreye byo kumbuga nguramenyi ni radio ambo nabandi arabari ngaha arabari hanze kuko ibiganiro nakorana cyane ugasanga ari ibiganiro mpa akanya aba gwaruka urusho kuvuga kuko wasanga hari ibiganiro by'ikirundi tuvuga ikirundi ciza gusa canke ibiganiro by'igifaransa hari emission yitwa Espace Carrefour nashize ko muri 2011 gutyo na 10 hugo 2010 aho haba ibiyago byo kudahuza mugabo atari kugira ngo nikura mudahuza ibyo bita sujet thème hakaba pour et contre wewe nkakubwira nti wewe uraza kuba contre mugabo ubwo bukontre bwawe uronke ivyiyumviro bituma bumvwa badutahurwa nawe puru yawe utange ibintu bifadika gutyo ni ibintu bidi hama rero kwigisha nko babivuze ageze uko mpejeje ishure université nkuko vyama natanguye ahubwo kwigisha mpejeje umwaka wa mbere wa université no kuvuga première candidature aho twatikoresha amakandidature apane byo première candidature menye première session ncamati none ko ayamezi abiri abandi bariko barakora ibibazo cenzo baniko nakora iki ndaba kumutakura nca hari ama privé menshi ndiyamiza umunsi meko ndatembera niyambariye nabisanzwe ndaca kwishurira aho ndabaza ati je mara je notanga ikigo Shabati nkiki nibuka icyo gihe natanga kwigisha iki bampaye histoire ego histoire no kuri muyindwi histoire muyindwi arumva ko byasaba lo bon sens gutahura ibintu ndabona
je nobikora kabisa. muri université mwiziki Jewe nizi naruko niga littérature africaine nkuko nabivuze byari bisane ho yari faculty imwe no kuvuga igisata c'indimi n'ubuhinga langue littérature non bayita gute faculté de lettres et sciences humaines mugabe gacaba département rero y'igifaransa icyongereza les langues africaines gutyo rero umva ko byasa nk'ibijana mu mwaka uheze nabikora uko amunyu barampaye na civisme umwaka ugira kabiri ndavuga ati nyamara jewe mwontумbereza mukampa ikirundi ngo yango nta kintu twogwa ngo ngo ibyo hari biyani byigwa bikeneye abantu babikoramo cyane barampa igifaransa 7e no mu 8e aho nari ngeze mu wa kabiri na 9e nibutse ko mbere jewe burya niga gake avant midi mu university n'ubundi cyangwa wiga les soirs oya niga umva igihe wasiba ukaburi ngaho jewe niga gake avant midi mugabo rero cyangwa abandi batonda bagenda kuri ikibazo gusa oya je niga gake avant mugabo après midi mvuye kwigisha nanje naca nkuni kwakwanya naca nja kwiga après midi rero hama naca ndaba nivyo biza après midi amanoti naca negeranya hama ca ngenda gushira ku mutwe rero ni cabuza yuko naho wabosanga wiga rimwe mu ndwi cyangwa kabiri mu ndwi gaca usanga byavana kandi n'abigisha harabigisha utakorana ikibazo utatonze hanyuma rero birateba rero haragera igihe ndabumwigishaga yigisha abantu bamenyekanye hari jo muririmbyi umunyeshuri nigishije muri secondaire yego muri secondaire DJ Fanny mu journaliste kuri RTNB umunyeshuri wanje nigishije hana abandi abona abantu basha kumenyekana hana abandi bakora mu mabiro za Regidezo bakora muri za poste bakora ahandi hatandukanye bakora no ma ONG kuko urumva sivuba hari 2006 n'indwi n'umunani yego hanyuma jewe rero narigishije gushika muri 2012 rero umva namugabo nakumfatanya kuko gutangura kwiga umwuga rero neza neza nawutanguye mu mpera za 2007 mpejeje université mfise full time niho natanguye rero ibintu byo gukora neza umwuga ku mwanya wari ubimpehaye ku ico ge ndibuka ko 2008 hariho inkuru zivuka rya radio Rema FM Rema FM gutyo rero hanyuma harabamenyesha makuru bagiye ico gihe bava mu radio baca baja mu mugambi wa Rema FM jewe rero ico gihe nanibereye mu kinama mbere ko ndigisha ko nigisha mu Cibitoke no mu kinama ndanumva umuntu arantelefone umukoga twigana twariganye yagize stage ndamuhe nakanya kumushimira twa niyunge ko Nadine stage kuri Radio Culture mu gaco gihe baca bakenera umu animateur ashobora kuzocika n'umuproducteur kuko urabona umwuga urimo ibisata byinshi umwanimateur arashobora kutaba umuproducteur mugabo arashobora kuba umwanimateur akaba n'umuproducteur nka jewe hose naciye muri animation naciye muri production naciye muri redaction mu Uganda kumenyesha amakuru naranditse ku mbuga ngurukana bumenyi mu byose nibaza ko icyo ntarakora presse écrite ibi ibyo ngasi ndabikwa mugabo narakoze kumenyesha amakuru cyo muri Australia twandika kuri blog yari blog nico kimwe na presse écrite ego umva binokomeze rero amamagaye baca barondera rero uwoza gusubira waragiye babona ko yaramaze agomba gende azoca akora ikirundi mugabo agaca kwegera ko nagaswahili muri literature africaine rero igiswahili yari makuru akomakomeye ndamutsa namwigisha Dorothea Nshimirimana mengo yarakiri wenyine yigisha mu university nka yose igiswahili bon hanyuma jewe nanje nakaca mfatanya nako mu isite gatoyi bomba nakubwiye ko navukiye hari yakure mugabo mu nyuma ndaronka amahirwe yo kuja Bujumbura hanyuma chamba mu isite usanga rero kakomba maji bikaca kaza hambwa cufatanya na cakindi cyo mwishuri naho burya twagiye gusanga abasanzwe bazi igiswahili cyo mu isite
kageze kiriya cyo mu ishure wasanga twaronka amanota makeyi gusumba abakitangwe bushasha kuko harige twigira abayuwayi ko tubizi or ino byo no kwita mu kinyamazuru grammaire grammaire y'igiswahili itandukanye cyo bita Kiswahili sanifu gitandukanye n'iki twebwe tuvuga ngaha usanga kuravuga nko ngaha nk'akarorero unaenda ku boutique kuuza stylo aho cume ngo wavuze igiswahili ngo ngiye ku boutique kugura ikaramu lakini kuuza si kugura kuuza no kugurisha warubi kwa Kiswahili sanifu kuuza ni kugurisha mugabo kugura ni kununua rero kununua rero umengo kefite ahandi hantu bayikoresha urumva hari gusha wiyoroheza ngo naenda kuuza stylo yego tworoheje mugabo sanifu kununua kugurisha kuuza ni kugurisha kugura no kununua n'ibindi twe tuvuga ngo nipe mai hapo mai the kind of maji n'ibindi nkuba bavuga ngo turipiga ngo sombe ntikirabi Giswahili ni kisamvu kisamvu sombe none niki sombe ni ururimi bantu kuko ugiye kuraba no mu gifaransa baravyitiza haravuga ngo c'est du sombe kiri plus africain ugiye kuraba nibaza ko bifisignal rero hari ibintu byinshi usanga rero cyo gwerekana guca bituma usanga rero ari itandukano Kiswahili sanifu na Kiswahili swafa niko bavuga rero kuheba rero kwigisha byaje gute uwo cyo kimenyesha makuru nakorera citwa Isange News cyo muri c'abarundi baba muri Australia ico gihe hari mu 2012 kuri baradugije gato kandi cyo gihe nari ngeze kuva ntiyacigisha Bujumbura nigisha Bubanza ku muzinda baca baraduza gato nsambona akantu karatubutse canaraba déplacement y'igitondo buri gitondo mu Bujumbura ngenda hariya ku muzinda no gutaha nkaraba bujya kwigisha abigisha bubaho kwigisha abigisha bubaho si vocation ngenda kubwiye kari ubuzi butanu bufatanye kwigisha n'ubuzi butanu ubwa mbere hariho kwiyumvira ikigwa no kukitegura ubwa kabiri hariho kwegeranya ibyo uzokoresha kugira ushikire ico cigwa kugira gishike gitahurwa sibyo gusa hariho kugishikiriza rero dispense de la matière de la leçon kandi s'assurer à ce que bavyumva dispense turagiye dispense ni heze hariho evaluation utegerezwa kubaza urabe kubataho evaluation rero hariho gutora ibibazo hariho no gukosora rero haca haza n'ikindi uko kwandika amanota rero hari n'ikindi rero kiza kiza deliberation zo nizirimo umva ko abigisha bubahwe nje ntahura gituma muhisi president wa Tanzania Joseph Pombe Magufuli yashatse kuduza cyane abigisha ati baronka kashara gatubutse rero mugabwe kuraba rero ndavuze ngo bagende ngo bavuge ngo baronke mugabo ko biri kose no kuri no mugana ko z'imyaka ndwi abigisha bubaho rero gatuka amaze gutubuka oya no kuri yaciye aturonderera bureau cyo twakora turi babiri nundi mugenzi wanje yitwa Deo nico nayisabye bari yasikivumbi mu nyuma turarondera baradutuma ko ubwo tworondera touche y'umwige 2013 turakira witwa Keza Alexandrine nico gihe bifatanya no gukora kuri radio RFM ico gihe kivumbi yakora kuri Rema FM rero kantu kagiye gutubuka rero ncarabiheba ivyo kwigisha nibuka nukuri abanyeshuri aho nava hose bavuga yo Messi sinakunda n'ingene banyita bakunda kuvuga ngo Messi
messieurs messieurs ngo messieurs uraduhevye ntoya nta kundi bibaho rero 2012 mu mpera n'abatari 2013 neza ndavuga nti kwigisha ndabihagaritse ntanaguma rero mu byo kumenyesha amakuru ndabikora igihe kinini cyaje muri projet iraho y'aba Hollandais yari yadufashe aba journaliste 10 bo maradi atandukanye Radio Nderagakura, Radio Culture, Radio Rema FM, Radio Bonesha FM, na Radio Rema FM nayivuze, na RPA ico gihe hariho babiri, na Radio National. Yari programme y'aba Hollandais yitwa Free Press Unlimited. Tuce dukore projet kiganiro yitwa ndafise kibanza aho cyabaye ikiganiro nukuri jewe cyanyigishije naciye nkora umwuga ndawumenya nk'imyaka 10 yindi umuntu agiye kwishuri ko twaba tufise mahugurwa buri uko amezi ataheze twaronka umuformateur akaza avuye mu bihugu bitandukanye tukiga ibintu bitandukanye ninge tubikora le journalisme avec pour avec pour par les enfants et les jeunes. Journalisme avec pour par les enfants. Et twatanguye tuwe muri pour hari mu bandi ba jeunes batandukanye mu Cibitoke ni Bubanza nawe Bujumbura twatanguye 10 bose ngo bari 30 tugatangura pour tubereka ingene dukora mwesha umwuga kuri bo wabo mu nyuma tubati avec nabatangura kuza gukora na twebwe turi muri journalisme uko nyene harimo ababaye ibihanganye Diogene Rukundo muri Jimbere menga sigatwara n'umuchef ari muri abo hari nabandi urumva hama mu nyuma dushika kuri journalisme par twebwe duca turasokora bya bindi twakora basigara babikora twejewe ba David Carmel yakora kuri Bonesha bitwa ba Jimmy Nduwimana kuri RTNB ba Jean Paul Nuwamahoro kuri Nderagakura Virginie Rupia n'abana Esperance Mbuye kuri RPA ashire birarondegwa gutyo mbo twari umugwi muri abantu bashika 12 Ego hama rero ibyo byose byaje bikurikiranye naka gukorana n'ico kimenyesha makuru cyo muri Australia Isang News hama rero ncanguma rero mwico gisata ndacinga imizi ibindi rero byo kuririmba bice bitangwa kumanuka hanyuma hacavuka rero byo gutegura ibiteramo bito mugavyo nabikoze no mwishure kuva no kuri muri secondaire rimwe nk'abo bantu banzi kuri lycée Bubanza muri 2000 twagra ama spectacle amaboom wasanga naratamvye nabaye mu danseur nabaye mu danseur burya yego burya mu 2003 niho jewe na Christian Sabye n'abandi bitwa Mike ba Doriane ba Yvette ba Grace n'abandi bitwa Steve burya niho twatanguye club ya mbere yo gutanguza salsa mu Burundi niho twatanguishinga mu nyuma birampa no kunayitwara ya mbere mu nyuma umva umuntu atiye butuntu twinshi nuko tunga kwijambo ibindi tubandanya kaye uravye mu Burundi kana imico nakaranga tugeze ubona turi ku rwego rungana gute imico y'amakaranga imico nakaranga cyangwa se ubuhinga mvabwenge ntibigenda byikumiye byirebanga nabyo ni bya bisata bijana n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu imico nakaranga cyangwa se ubuhinga mvabwenge iyo kumbore hari aho tuba bitarava neza mu nzira ku bijyanye n'imibano ibijyanye n'ubutunzi nabyo nyene bica biguma kuwo murindi utari mwiza tari munini cyane mugabo ubundi buri bake umuntu agereranyije uno musi hasumba ejo hahise twarabonye bo mu misante k'ico nakaranga benshi bagenda ataco
kinini bari baherekanye mu bantu kiba baboneka ko barerekanye ibintu mugabo bobo nta kintu babironseko baravuga ngo Musani ni kiyo cha jamii no kuvuga umuhinga mvabwenge ku Musani ndabyibutse neza Musani si umuririmbyi gusa Musani ni artiste nawe su umuririmbyi gusa mboneye no gukubura abantu bumvise ngo bumvise ngo artiste bumva umuririmbyi oya natwe bamenyesha amakuru ba artiste ni kuko ni mu mwuga ejo sinda akantu nanashe gushira ku marezo yiwanje ndabereka ibisata byinshi bigize ubisigara artiste mbere nkundiye ndeka nrishe ndabiko ndabibona hafi kugira ngo abantu tujane ibintu tubyumva nk'ubu hariho ibice byinshi biboneka ko byose usanga ari bigize uno mugwi wo kuvuga ati iyi ni art cyangwa se ubu ni artiste nk'ubu hari imyuga 10 umugabo wa mbere ni architecture uyu ni artiste bahinyanyura bacapa bagira iki cyangwa bubaka bategura amaplan uwa kabiri la sculpture aba bahinyanyura ibintu mu biti cyangwa mu bindi bintu bibabazano bibabumbye mugabo kandi umwuga gatatu ni les arts visuels de la peinture et le dessin no kuvuga abo bose urumva ko barimwo umwuga wa kane 4e art umuziki bumve rero ko bavuga ko Musani kandi rero artiste mu gifaransa Musani kwa Kiswahili umuhinga mvabwenge mu Kirundi artist kwa Kingereza urumva rero tugeze muri literature ni art ya gatanu tuvuze tuti les arts de la scène le théâtre le mime le cirque yose ni 6e art cinéma irukwayo burya ni 7e art ni art igira ndwi simama burya irukwayo umunani dufise les arts médiatiques ndakunda bivuga nk'ibi la radio la télévision la photographie izo zose bigize umugwi amunani usigura art icenda la bande dessinée le manga le comics ibyo byose hama 10 turafise le jeu vidéo et le multimédia burya byose ni art jeu média burya ugiye kuraba nk'abajya abantu baboneka ma video vixen cyane undi mwuga nijo bita le jeu vidéo canke le multimédia rero ugiye kuraba muri make abugiye kugereranya ukunubu uko iyo migwi yose nayidondaguye mu by'ukuri wosanga hariho nk'ahantu usanga harabakiri hasi mugabo arabo tarabo kudeha bimeze neza nk'ubu urabona ko abarinzi indege ari ibintu bitoyi Kiriku na Daboje bamanze imisi bigira ubuzima Europe bifese ragiye Suède yakabira ragenda garuka Satbi yaragiye Suède ba Estanish bamaze kushigwa mu maturne baca hanze amagaba nk'umudiho umurisho w'ingoma baramaze imisi bagenda ugiye kuraba nibi twovuga nti twovuga tuti ibijanye n'imideri aba mannequin cyangwa se aba modo aba miss baje mahiganwa atandukanye rero novuga nti ndabye igene bimeze ego mu by'ukuri haracari ibikorwa byo gukora mugabo hega tuvuye habi vuba ntawo shika intege igikuru nuko tubona ko hari byo bitarashikako hama twige ingene twobishikako tumaze kumenya hoko gwiki cyo kugwa nabande gakogwa gute ryari hakoreshejwe iki. Merci beaucoup. Uravye wigishije muri journalisme cyangwa iki apako hari ico bungutse kuri wewe cyangwa abo equipe mwaye muri komite mwebwe feedback mwarose personnellement ndi nkiyi nk'ubu mubaravye aho bageze hari muri abo hari nibagiye kuvuga yitwa Wilson Kwizera asigaye afatwa mbere nk'umuhinga umusora umusesanguzi mu nkino jewe akintumbera arabinsaba ngumva nje ndafise passion mugabo nashaka ndabe ko noronka mvugira je ndabishikirije nashikiza abantwara ko yaraje no mu gisata cyane kubera je cyane mu bintu bya filme na musique nashatse kaci wanje mugana kambara dio byose rero abantu
jewe sintoka neza numva umengo siporo yonyorohera gusumba ndagerageza turakunda birakunda hera muri radio culture ubu uvuze ati nibiki maze kubona je honyene ivyo byonyene mbonye iyo bariko barakora hama duhuye makavuga ngo munisabaga papa bon ivyo byonyene birampimbara uretse nibyo hanabaza gushima nukuri ndavyatura yaranterekeye urukanywa ico gihe narantera na surprise mbere ambwira ngo urumva ngo ndashaka tuganira turaganira ngo urumva ngo nibaguha kantu turayicara ahantu kantu hama ndumubo turafata n'agashitwa akavyande hanyuma mu nyuma amakanaka nakanawuri agatike nukuri ndashimye kuko ikinyoheye n'umunya muyinga jewe mvuka mu Cibitoke nta nahamwe twari tuzinanye Edson ndayahoze munyamakamba je mvuka mu Cibitoke nta kintu kimwe nari ndamuziko hari witwa Vite ndayiziga wasigaye yama mu nda y'indege kuko wasigaye n'umukonsultant mbere mu bintu bya journalisme ya santé mu Cyongereza yanditse article akanota regeranya uyo abishombo mu Karusi nta nahamwe twari tuzinanye ivya bindi gusa n'abarastamani hatuna problem nataka watu wote wakwe barasta wa peace and love ego aba peace and love atari babishulo babe baba abanyamahoro n'urukundo kandi byo tubifise byose bira ego Alain Nova rubatse cyangwa jewe Alain Nova rero ara ibintu byamugoye ibintu by'inkundo byaramugoye cyane yakunze araherezayo ahereje ko rero akagira ikigorana umutima uhuha ugora cyane kwihanganira ibintu cyasanga umengo ndavuyeyo maze guca mu nkundo zibiri kandi zose ntizabaye nziza mugabo rero cyazaravuyemo ibyamwe asha byarangira aruvuyemo ibyamwe mfise abana babiri mwizo nkundo zibiri ku bagore babiri umwana w'umukobwa umwe afise 14 ans yiga mu mwaka w'icenda uwa kabiri afise imyaka 9 yiga mu wa kane yego hama nibyo hama ngegezwa kujwa le rôle de papa de responsable kugira bige neza kuko nicyo cyambere gihari bagira amagara meza baragahuzu kamesuye hama bagira n'ubumenyi bwiza ndagerageza kuvuga ati jewe mfume ni kuko nakwiye ko nimvuye kure bagize imana bavukira mu gisagara nimvuye kure ndakubwira ko jewe kugira ndonka amafaranga yo kugura amakaye twege hari igihe baca kugira ati uri imenya amaze kubana gusa 15 17 twicyo gihe cyacu himbuka cyane intore tubita intore avuga ati shira gafuko aga 50 ku mutwe tugende mu Rwanda duca mu mazi indirect gushora intore cyangwa ugashora ibiharage cyo gashora ibyo byose bigugwa hari ibigori ibiki hanyuma amateke ubugaca ugura kuko twari icyo gihe ugacugura ibikoresho by'ishuri wasanga kandi icyo gihe byari byoroshe hari muri za 19 na gatandatu ego gasanga wiga niga 7e 8e 9e cyo wigurira amakaye nyene bigakomera n'abatangura biga muri 6e cyangwa 5e gutyo rero umufuko w'intore kandi urumva rengene twagenda aho hantu twavyuke wavyuka isaha 9 zigitondo zigitondo nizo zijoro mu mutwenzi mugaca mugenda ku mutwe twavuga cyo ku mupaka washaka ku mupaka nka saa moya zigitondo aho nushika ku ruzi ruhwa rugabura Burundi n'u Rwanda azanya makarabo zanya impundu n'ahandi hanyuma ugaca ujabuka mu mazi menshi nyene n'umufuko ku mutwe hanyuma ukajabuka hakurya nta nico bisaba nta by'impapuro biki hanyuma gashika mu isoko kandi kugenda urundi rugendo rurerure hari hitwa Bugarama hari aho bita muri cité gace kubita nk'urundi rugendo rw'isaha zirenga ukashika mu isoko saa 3 saa 4 umva wagize urugendo rw'amasaha nk'atandatu kugenda
n'ayandi atandatu kugaruka Kugaruka. twaje tuva mu isoko mu Rwanda nk'isaha 6-7 z'umurango tukaca dusa gushika muhira rero iwacu aho twavuye nka saa moya z'ijoro canke saa 12. Aho rero ugasanga waguze udukaye waguze udukaramu ndaho kumagenda hakangahe mu kwezi ega iyo soko amasoko iyo soko Hage igihe irema urumva isoko yaho nk'iryo muri site ni kuwa mbere hari kuwa mbere mengo no kuwa kane Ibugarama twarema kuwa gatanu vendredi rero wasanga ari umuntu ashaka kugenda lundi hama jeudi akaja muri site vendredi akaja Ibugarama ugasanga nyene ni kwikomeza hano ni kwikomeza hano niyo mpamvu mbwa ndi rero bamvuye kure rero ntago tupfina na live ntago opportunity ibonetse niyo mpamvu uri kurakora n'aga projet kavuga ati nandika ibi bintu uvuga ati kandi rero uzorabe abantu twavuye hariya dushyize hano mu gisagara uri demarka uramenya uribuka iyo wavuye ati none ngasubire hariya kweli kandi ico gigupuza kugira inguvu gakora asha kuburyo nk'umutima hama bibonetse naho ugashima yego kandi bitabonetse naho nyene uguma wizera ati urakenguka kuko nta rushyo baruke mu mutwe kandi twese ntitwaremewe kuba banaka ya mazina duha tuvuga oya twese tubaye banaka naho hocabura no bubaha uwundi hobura no kurora ikiruta ikindi ni bya bindi ndabona ko n'ubu wewe sakayobe mbwa je nirabura neza umva ujya muhinga hariya ku buhinga bw'ivyuma nawe urabura kafisa kayobe no mpamvu ubona ujya ashaka ari muremure gusumba ibyo byose n'ubutandukane butwuzuza kugira ngo tubere isi twuzuzanye ingufu zawe zimfasha ko jewe nkeyaniwe ugukeyaniwe kwanje na jewe ndabikeshe bize kufashwa n'inzovu zawe gutyo twuzuzanye tudasambura nabibaye ngombwa yego Alena Vatura ukiyangurukiye cyane kubwanje natahuye nize apale forme y'aba artiste art qu'est-ce que c'est ico bijanye aba artiste baribo tukiyangurukiye ku mwanya waduhaye washe kudupartager ku buzima bwawe parcours yawe na best fan abadukurikirana aho tukandiriza ko ikiganiro bazoyikunda gose cyane hama tugushimira ku mwanya kandi twiza ko ntose kubatumira muzose kuza kubana natwe nukuri nzoza gusa ndabibutsa ko nambaye banderole nambaye banderole iyi banderole izuba wazum iyi banderole ni iremewe kwambagwa muri no miss ni kwa kurondera nyene muri kwa gufasha ingabino izi n'izindi inyuma yo kumenyesha makuru mu nyuma rasohotse ndaba uwigenga journaliste indépendant hanyuma ndatangura gutyo kuzara herekeza aba entrepreneur mu nyuma natangwe ndumwe mu nyuma turaba benshi ubu tugeze ku mugwi munini turamaze imyaka 5 rero tuko turakora ducije muri programme twashize ko yitwa East Africa Live Show isamirana muri radio Nderagakura naho tubona ko no ku platform na cyane amwamwe nka Facebook rero ahari abantu twagiye turafashanya duherekeza mu bikorwa amassurance amabanke navuga nti ama microfinance ama société yabikora twabo ama boutique ama alimentation ama pharmacie abantu bose bari mu business n'ama shop abo rero n'ayandi ma produit amwamwe abo bose rero turashaka kuzohimbazana nabo le 23 décembre kuri World Beach kuva 10h gushika 22h tubafitiye programme nziza iri charge mugabo wese ntazokwibura udakunze exposition vente uzokunda pool party cyangwa ukunde speech cyangwa ukunde abagira slam poésie abagira freestyle abagira a cappella hazoba hariho live band hazoba hariho tout et du rien nakanyama choma akabo ababo nakanyama agashitwa ibyo byose bibe ku neza ya twese ntuhamagana abantu bashaka mbe ko tuzohura urya munsi hari ibyo nibikinga ntavuze urya munsi tashobora no kubivugana ego bazoze hama bintu bigende neza cyane bakoze ego murakoze cyane no kututumira
peut-être ngira tuzo Ego best of N'abandi 257 bashobora kuba. nibaze l'entrée est gratos. C'est gratuit. Il est gratos Hey. kugira ngo ducelebre nawe mumfashe kwatsa izo buji zitanu. gahunda ya Hama- 23 niyo byo Mape yabonetse ni samedi de Noël. Ego Bucari Noël urumva abanyeshuri bazoba muri vacances. Harimo un jeu pour enfants, hazamo un jeu questions-réponses pour les sociétés ou les entreprises. Tukakoranye kugira batanga amaprix ku bazokwishura neza bazoba bari sur place. Ego cyane. okay twashimiye cyane gose Nije ndabakengurukiye. ego Ego. bye rero best fam kandi twiza ko muguma mudukurikirana dushima kandi n'ikibanza le flamboyant garden Le Flamboyant cyiza cyane Garden. murayibona cyadutije ikibanza gatwahe content itesa imeze neza n'umushitsi ahimbaye cyane ciao Ciao ciao.